nkubu shiri wawe afise ingorane yo kunuka mu kanwa ni gute wabimubwiye? Muza kucishura mwese. Shiri wawe afise ingorane yo kunuka mu kanwa, afise ikibazo cyo kunuka mu kanwa. Dufate ntabwo yibrosa cyangwa ni ingwara, ni gute wabimubwiye? Ati bro. Tuzindiki ndoranuka mu kanwa. Uwo musoma? Anuka mu kanwa afise iyo ngwara. Sanze nakunda no gusomana noneho nubwo bumota byo. Aba yabikunda. Nabikunda zo kuyaranja abifemo. Nawo musoma nawe anuka mu kanwa. Naco byo bitwaye gano ndamukunda. Okay, wewe umukunzi wawe atanguye kugusura ni gute wabimubwira? Umubwiye ko ariko arasura none zo hari umuntu adasura. Wabimubwira gute? Ko mwari ahantu hatani disha. Mwabenye. No bimubwira. Ubwo mubwira gute? Ndumubwira sohoka cubikira. Oya kuburyo bitomubaza kandi ukabishira mu cyubahiro. Nawe cuvuga ngo uriko rasura. Iko niko wocu. None hari umuntu adasura. Ati evite dosura. Evite misuzi. Urumva? Umusheri wanje haraje kunda. Rero cyashaka gusura. Naye nambaye agakanzu kagufi. Umva umusuzura njya gose. Ndunama gucya navuga ndiko ndababara mu nda. Umutaye wenyene neza kukumarira ngo hari ingorane biteye ndabona kubabaye nubona kukeneye umutipa ameze nkanje yo kwicara uruhande agutera amabrage cankuze cankureke hari bisasa shakuze cankureke hari gishasha wo gusa ahose ugomba kunkarira rega ndicyari umusoro kumenga nakuza bro unzihe urazi kubesha hari mu mwaka weze nimba ntoba nibeshe twahuriye Asiatique haje impande ya kiosk niwibuka umutipe yari yambaye Lacoste iniyo mani irimo Yo what's up my people, it's your boy Danny official kuri mic za Wagos TV. Reka maze ndabaramutse cyane urumva dutangwa ikiganiro turi muri vibe turi muri mood nziza nta ugwaje nta ugwaye nta wagize amapushi fresh umeze neza bana ndashimira nawe fresh akazina Kesi akazina Jisia barakura Okay, tugiye gukora ikiganiro kidasanzwe kimeze fresh, ikiganiro nye kimeze neza. Tugiye kuza turabazanya ibibazo twishurana, nta topic dufise, topic turaza kuyironkera mu kiganiro sivyo none? Topic tuza kuyironkera mu kiganiro. Ko wambaye kino munsi? No munsi yenda ukashaka kwambara kwe. Istire nayikuye kwazu. Kandi bangira barayibona. Ewa yo watresharije aguka bakurari zango naguza amamega nya imisi 5 aguka bakundari uzuraberewe aguka none kubegwa ya Batman watswe kubegwa hahatswe gato icara rero ne bakubonye ndiba aba diaspora bakubonye. Okay, cengiye gutangwa n'ikibazo ca mbere sinzi wonza ko kibazo mbenda kibazene ushaka manza ndakira abantu nacanditse ikibazo ca mbere nacanditse gusa ibindi byose nta kimwe nanditse sinzi byo nza kubaza kandi turabazanya we nimba ushobora kubaza jewe cyangwa ukabaza Jesse jero reka icambere ndakibaze Kesi nkubu shiri wawe afise ingorane yo kunuka mu kanwa ni gute wabimubwiye? Muza kucishura mwese. Shiri wafise ingorane yo kunuka mu kanwa, afise ikibazo cyo kunuka mu kanwa. Dufate ntabwo yibrosa cyangwa ni ingwara, ni gute wabimubwiye? Ishura mama jije Kesi ishura shiri wafise ingwara yo kunuka mu kanwa. Shiri wabaye nuka mu kanwa ni gute wabimubwira? Nye imvugo wokoresha y'urupfaso ntashavure cyangwa ntuzabusanga bamubwiye nabi, ni gute wabimubwiye? So reka kisa manza twishure reka Jesse amanza twishure hama nawe Kesi no bigenza no shanambwiye sheri urabizi no musi shaka kujya ibiharage tukaca tugenda tukabijya nko kuri restaurant nkamubwira ati tubijya kuri restaurant donc iyo aje kujya ibiharage
hari ukuntu ucugira kaoda umengo sinze cyambwiye sheri ngo rero tugende kuyibrosa tweje kurya ibiharage ari ingwara naho kubera biragoye kugira ngo sheri nguranuka ngo mukana oya ari ingwara okay ari ingwara donc ari ingwara nyene urashakira umuti no cyane utinya kugira ikintu sheri wanje kimuriwe ambwiye bro umuti wa bankuwo uranuka mukana sheri wa mubwira we ati bro tuzindiki nduranuka mukana kesi nawe mikrofone wayobize singizo novuga no nyine je sinze umutsima wo kurinda nka jinse nawe noronka wowe navyo bamubwira wowe kumirako no kumirako Ega sheri wawe donc iyo ukunze ishugwe urikundana n'amahwa yaryo urumva rero biragoye kugira umuntu ngo sheri ngo aranuka no mukunda ukwari nyimba dukamukanwa tujeste twinshi no mugira ati sheri ati gira uko ukaca gira kureba urumva gize ati cyumva ko nukamukana uwo musoma anuka mukanwa afise iyo ngwara sanze nakunda no gusomana noneho nubwo wowe umota aba yabikunda nabikunda azokwiyaranja abifemo uwo musoma nawe anuka mukanwa naco vyo bitwaye ganuba ndamukunda rero ni imvugo sha nuba ndamukunda okay Jesse na iki kibazo gusana nakibajije wacishuye Jesse reka nawe ndakubaza ikintu nuko numba ibibazo bimwe oya ni kimwe gusa nyene namwe muca mutangwa kubaza okay kesi nk'ubu uri kumwe na sheri wawe muri ahantu hamwe nyene dufate muri ahantu atarumuri cyangwa gwishi cyangwa atamuyaga uguma winjira cyangwa usohoka havuge neza muri hotel niho nzaho hantu biba bidahari oya muyaga uriyo okay dufate twicaye dufate mwicaye ahantu nta muyaga ntabwo basi aho mwicaye harugaye ntabwo huguru sheri wawe agatangura kuguma gusurira kandi akanukisha fresh Komurwe ngaro ese biba my god no musi none imbavu zisigaranga numva kese sheri wagatangwa kuzara gusurira kandi akanukisha fresh nawe ukumva byakubangamiye wewe bavuga hari gihe usura wewe ntuvyumve ko anukishije okay wewe nta gihe uri umwana watura amangati turayazi nari umunsi umwe birambaho serious nukuri serious okay kese wewe namusura nta gihe wigeze gutura amangati ukumva umenga wari amagi bikakugwa neza nk'abantu je kubera nize muri interne abanyeshuri kwishure bazana nk'ibijumbu ugasanga ikijumbu bariye ejo mwijoro bakizanye mu ishuri oya ndende maze rero bakaza baraduhako tugasura we kumangati nta gihe watura amangati okay je ntabeshe je umunsi wa mbere ntora amangati ntabwo nari ndabizi nariyumve none aya magina yariye he kandi nkumva umenga biraryoshye kumbe umuntu ari ku ruhande yawe ariko aravyumva niwe binukira gose je nari ibigori byinshi biza kuba wariye nk'ibigori byinshi ukavanga indya nyinshi ibigori deja uriye byinshi uragira amangati cyangwa uriye nk'indya donc ibigori ukabivanga nk'ivyema navyo bitera none amangati n'umuhe biratandukanye umuki umubunuka n'umuntu umuwe n'undi bagira ngo okay uramaze kubigira gusa we ndazi ntavyo wamenye usanga wageze ngo numube w'amagi umuwe n'amangati aciye mu kanwa numusuzu uciye mu kanwa amangati numusuzu uciye amangati rero so atarashobora kuza mu kanwa canke ino ku gisusu mu gisusu n'umusozi amangati aca habiri ino mu kanwa canke mu gisusu amangati nawo mu kanwa ino n'umusuzu amangati biratandukanye okay wewe umukunzi wawe atanguye kugusurira ni gute we mubwira umubwira ko ariko arasura none zo hari umuntu adasura we mubwira gute ko mwari ahantu hatani mwabenye no bimubwira ubwo mubwira gute numubwira oya ku buryo bitomubaza kandi ukabishira mu cyubahiro nawe uvuga ngo uriko urasura niko none hari umuntu adasura ati evite dosura evitere misuzi oya urumva gusa
umubwira ko ariko arabisaba ko basi gusura si bibi ni nko guhema no guhema ya none nkubasohoye izo gaze carbonique donc ahantu zikaba zabuze ahantu zica donc ahantu muri kasho byigumize ngo numva ko mwopfa rega n'ubundi mutegerezwa gufa kuko nta hantu usohokera none usohoka gute uyongera mu muyaga oya nye basi we okay we Jesse we ivugo wakoresha y'icubahiro basi kumubwira ko ari karasura arabicyakora we bimubwira no kurinda gukunda ariko urabona ahantu turi nta dishari hari ni duhema basi yaranje ugumye wifunge ugume mu nda kuko je no cyane n'umusozi wawo ugumye yego ndavyibutse umunsi wenda kubera ushari waje wararige mu nda oya urumva umushari wanje yaraje kundaba rero cyashaka gusura naye nambaye agakanzu kagufi numva umusuzi uranja gose ndunama gutya navuga ndiko ndababara mu nda sharambaza ngo nibikati sinzi ibintu bimfashe kumbe ndiko ndawufunga iyo ndawukubita eko ari genda yari kwiruka gushika n'ubutu turabura naho tumutore zarangiye gute warawufunga narawufunze ndunama hasi ndafuka amati ndapfuye mu nda sinzi ibintu biriko biraje wari ufise ingufu nyinshi wawufunze wumvira mu nda ndawukubita cyane bavuge ngo nandero office ndasura erega abahungu buri munsi barisandagaza byo guhora gusura wari umuhungu wohora gusura ya nakayika maze gusura Nakayika. kubera tuba turi abantu bakuzisha wigira nk'uko okay wewe Jesse biramaze gushika ugasura mu bantu kamarama yego hari ikindi kintu nibutse oya ndamaze gusura mu bantu mbwa ikintu nimvuye gitandukanye n'ibindi turiko turavuga nsanze ndacibutse rero umwe twe muhira twariko turafungura papa bayicaye hajya twe ngaha je kubera ngiye muhira nca sangira na papa rero papa hari kuntu ku kibambazi haca hazi igitutu umutwe rero ucurifata ku gitutu urasongora umva yunanye nguka turiko turajya umutwe ucuva ngariya nari Mira tukaguma twerekana Sasa ndahaguruka papa ntiyamenye n'ivyo twari ko turatwenga kubera ndatwenga cyane nkaca ndira urabona nk'ubu ndaritse kubera gutwenga cyane haguruka n'ubugari mu maboko ndagenda papa shavuga ngo haruhatse sha okay kezi nawe biramaze gushika ugasura mu bantu ukamarama biramaze kunshikira byagenze gute naramaramaye nyene kandi okay hari muhira oya muhira ni Jesse no oya muhira nta biba byoroshe mwese mutekereje umva ujya hano mwese mutekereje papa wawe mama wawe batonya bawe amubana bose mu nzu va muri misa mumba mutekereje kumva umuntu arasutse kandi rengaca bakurabira rimwe ntabwo byashitse nko mu ishure ugasura ukavyiharira avugisha ukore nawe ntibirashika ukabeshira ubundi munyeshuri ukaza wumva twe twahengera hajya umwigisha turiko turimura turiko dufata amanote abanyeshuri baba bari calme sana bahoze umwe rero akaca asura nanje nibuka akantu je niga umenga hari mu windwi twariko hari umuprofe usanga aryoshe kuderanje rero natwe uwo muprofe je umutipe twari twicaranye yarazi kwikanira umusozi sinzi ko bavuga umusugwa cyangwa umusozi nimba twavyishe birabishe umusugwa n'umusozi nyene umusugwa cyangwa nuwawusozi niwe musozi uyu musozi nuwasuze umusugwa nujya wasuzwe reka tubite umusozi umusugwa ntitubishyire mu bwenge bwinshi rero ujya uwo mutipe twari twicanye yarazi gusura hari umuntu ashobora kwikanira umusozi agasura kandi n'ubundi je ntabwo nashobora kuvyikanira ngo ndabishobora rero aravyikanira arasura prof aravyirengagiza yari nyuma yiwe cyane amubwira ongera cyo nigira cyangwa ko ari jewe
cavuga twagiye candamira nk'uyihenge kuko acarasura baca bajyana ijewe baca baratwenga acarongera kandi yakubise imisozi nk'itanu urumva y'inguvu profe yarankubise nicyo kintu ntazopfa nibagiye icyo gihe umuprofe yarankubise pe kanye n'ibintu nyoba waraciye gukira umwana cyokana usanga banafise n'izo mana zo gusura yes hari abantu dufise impano nyinshi burya vuze igihe wasuze ukamaramara wari mu bantu bahe wari he oyaje kenshi suze usanga kavuze buke buke nta uvyumva cyane birashika je niga mu wa gatatu nigeze kujyama ku ntebe nigatwaza yeme primaire nigeze kujyama ku ntebe mu ishuri umwarimu acaraza umwarimu yatwigisha aca nkubita urushi rwo mu mugongo narasuze ndibaza n'ishure twari twegeranye baravyumvise ishure ryose mu nduru uriko rari ni kubera ubutwengo bwiza okay namwe mubaza ikibazo kimwe ufise kubaza ikibazo kimwe niba gihari Chenda baza mu nyuma manzi ugire kese arashobora kubaza ikibazo kimwe n'uzoba kibagije kese nakumaze ikibazo kimwe nk'ubu bavuze ati nta hantu Yesu atajagaja ahantu hose yajagajayo urabitahura ururimi rwa umva nta hantu Yesu atigeze aja kandi nta hantu Yesu atajagaja ahantu hose yajagajayo icyo kibazo bageze ukimbaza exemple hari inuzeya inzu hariyo igiti urumva ico giti cyo kirimo imyembe myinshi cyane hariyo n'imbwa urumva ico giti cyacungerwa n'imbwa urumva kandi hariyo na pisine bosi w'iyombwa yahamagara iyo mbwa Dumbuye Dumbuye rero abantu bose bagashaka kwiba iyo myembe umva nta kuntu boyiba imbwa iri ngaho ni iki bokora kugira bashikire cya giti c'umwembe baciba umva hariyo imbwa icungera ico giti imbwa yitwa Dumbuye yitwa Dumbuye n'icunga imyembe imbwa rero zikunda inyama canke amagufa buri uzanye inyama canke ucugura nk'ikiro ca canga umva imbwa umviriza no imbwa na kintu kimwe cyayisamaza atari boss wayo ayihamagaye umva imbwa yavanga ari boss ayihamagaye nta kintu okay wowe ufise nka record y'ijwi rya boss wawe wewe hari impande y'amazi ya pisine uca ufata intuzenya umwembe cyangwa ubuye ugatera mu ntuzenya muri iyo pisine kuko uteyeho ikintu kicagira duki imbwa igaca yitaba muri pisine urumva nawe mugaca mwiba yamye oya wagerageje gusa byakunaniye twishyure urumva ushaka gushikira ico giti wacu ufata nk'uko bivuze ibuye ugatera muri pisine umva itivuga Dumbuye imbwa yose yibaze ko ari bosi ayihamagaye ikaca igenda ikaca musigara mwitwari none je sinabi okay urejere ngo mbambaze ngo baduhindure suje gira mbaze dad we dad bigoye oya nibigoye ngira ndakubaza ibintu bijanye n'urukundo kubera uri umuhungu kubera iki cyambere kubera ko abahungu babesha cyane icya kabiri ko ndacibagiye kandi nishureke impamvu abahungu babesha cyane okay je natanga uburorero tubeseke natanga uburorero abona impamvu akenshi usanga umuhungu ari karabesha dufate nk'ubu abakobwa bo akenshi bavuga ko bakunda amafaranga kandi nivyo la majority abakobwa mukunda amafaranga Jesse ndimwe mu bayakunda la majority abakobwa okay bakunda amafaranga abakobwa kenshi rero umuhungu rero kugira arashobora kugenda
tuvuge gute yafekinze ubuzima bayemwo yigize nyuma nk'umuntu afise amafaranga nyene yigize umuntu ayafise nyene akakwiyereka nk'uko atari ko kugira ashobore kugutsindira ugasanga yakubeshe ko afise amafaranga iki amuze mu buryo bwo gushobora gutereta umukobwa wawe mubeshe ikindi nacyo urashobora gusanga umuhungu ari akageso kiyo dufata ari kubesha abakobwa gusa dufate nko ababesha urukundo dufate ari umu player boy yikundira ivyana vyinshi ari karabikina usanga ari wa muhungu atarayigira gahunda kandi nkuko n'umukobwa usanga abakobwa benshi babesha kandi abagifise ubuntu bw'ubwana bwana akenshi usanga ari nk'abatipe bakiri mu adolescent n'urushi usanga bariko barakunda nk'abakobwa benshi bariko babesha nk'ubu wenda kubatse nk'ubu unye wewe ugize chance ukundanye dufate nk'abakobwa nka 10 muri abo bakobwa 10 rero hakaba hari umwe agukunda cyane kandi nawe ukabibona urumva umungu ntarigera gusaba n'ikintu na kimwe umukobwa ntarigera gusaba n'ikintu na kimwe wankunda ahubwo wewe ivyo ukeneye ni wabiguha urumva ari yaranja basi muri dukafise akagerageza uburyo bwose akatuguha mugasabikanya nk'abakunzi wewe muheba uwo bivana n'ingene wewe umukunda rega nawe wacuja okay nawe ushukunda utwo tunaguha okay ama ivyo nkeneye byose ivyo nkeneye ari wabimpa nanje gusa ataki ntansaba umva nishuka mami bon hari ukuntu basi n'umuntu uzenya n'umuntu nyana akavuga ati arakabazo koroheje nyene utubazo nkaka donc nk'ubu telefone yawe irashobora kuba yapfuye ukamubwira ati sheri mfashe 10,000 telefone yapfuye ariko atari mu buryo bwo kubesha akabiguha none n'umushuga mami nyene gusa ari wa muntu agufasha mu byo ukeneye tuntu twose nyene donc nk'umuntu byashoboye byose abigufasha okay jewe kuri ugiye mvuge ku ruhande rw'iwanjye jewe ntabwo jewe basumu ugiye kugira ngo umuntu kugira dukoneye n'umuntu uko ndamwiyumvamo d'abord no mu gihe je ntamwiyumvamo nta mpamvu yo gukundana none ni gute mu gihe gusa usanga ugira ubaze ngo ni gute ushobora gukundana n'umuntu utamwiyumvamo nibwa nuko haba ari ikintu mukeneyeko kandi uwo nubwo mushobora abandi badafise uwo murondera ko kigatuma nubwo gukora bwa service nyene ubwabo ndagufashamo sugufasha kuba umuntu waramubesha none umuntu deja ndawutera inkura abangu murakora ikibi umuntu ngaho uragiye uramwescroce uramushize mu rukundo aragira apfe n'urukundo aruramwisha ukaje utangura kumufata nabi umuhemukira mana umuntu utamukunda uramugira ati ndagukunda reka nakubwira ikintu kimwe wewe urashobora gukundana okay abatipu kuntu tumeze urashobora kuja kubwira ibintu umuntu uri kuramufyinisha ukadaraga nk'umukobwa uri kuramufyinisha ntabwo mvuze ko ari twese rero ugaca usanga umukobwa ugiye gufyinisha yarafise ikibazo cyo kubura umukunzi cyangwa ugasanga yaramaze igihe ari karamusengera umukunzi akabona uraje nawe ugaca wumva bihuye n'amasengesho nayo maze ari umukobwa uhuye n'amasengesho nayo maze iminsi ndimo ntaripfuje umuhungu kumva ashimaniranyishuye agacera guha rukundo rwose rwari rumurimwo we nawe ukibura ukaba naho umuco mubwiye ko wariko rajoking uravye ntabishatse burya vyongora ko umuhungu ampemukira kandi nta murotse ntakoresheje ngo uburozi kugira nkunde hari abantu baca bakubwira ngo muroge ngo iki ngo ugira ibi abantu benshi bambwiye ngo muroge ngo agukunde jewe no mvuze ijambo rimwe gusa ijambo rimwe je ndumuziro burya kandi je ikintu ndakibwiye umuntu kirakurikira byaba byeme ni teori nta kibazo kivuye je nzongora ko umuntu je namukunze je ampebuko nyene kwe bamubwire sinomubwira ikintu omwihorera ibikurikirano bimenya no musengera nkaja kuva abapasiteri bose nabo hanze nkamusengera Imana ikamuhindura ibitekerezo akongera kuho agaguma abona je gusa uwo muhagasombe abahungu muragowe basho muragowe erega abahungu bisaba ako je naronka amafaranga keya je ndose amafaranga je nzomuha cyari cyo cyose ku buryo bizomugora mbuze uraza umuntu yaho araguha amafaranga mu nyuma akayakwima burya birababara
birababaza. we umuhungu yigeze kuguma guha amafaranga umubuze warababaye cyane. Yigeze wahehe hoho yigeze cyara bamaye amahera. Baguhaye iki? Cenge yiwanje bamaye umubabaro gusa nta bindi. Abagesera. Kese we note umuhungu za mbere umaze kurya ukavuga chize ndazereye. Wewe. Kanje nk'umuhungu urumva kandi Okay, reka nakubwire kwishure nimba okay uriga. Nta gihe muri pause umutipe akujyana muri cafe akakugura ibintu ibyo ntibijya biyo. No, nari umuziki washima ku ishuri mba ndi sérieuse. Na mungu muvuga. Na blague ngira serious rero. Na blague ngira nje ku ishuri. Na blague ngira ku ishuri. Raba kesi. Abakobwa twakuze kera ndakubwire turubaha kandi dufite indero kubera raba ubwabo okay. Ni nkuru nibashake bagereze na kamera urabona ubugana bwahe wabubonye none uri kurabisha mikro cyangwa uri kurabisha amazi nabibonye na wabubonye ona kashikuye Buriko ngubunga ibyo ngo vyerekana umuntu azoronka amafaranga urumva anye vyerekana ko nakuze kera donc n'amafaranga je nzogira amafaranga ndabizi koko nzogira amafaranga amwe gusa Imana ishobotse kweli Imana ifasha Imana. Okay, kesi nk'ubu baguhaye miliyoni 5 urafise umukunzi uhebe uwo mutipe mukundana nibirimo nivyo ukunda 5 million ya nivyo ukunda gaga kesi 5 million mani nje cash no nje sindi umu player tusirga n'ibisigaye nyumve okay ndavyumva 5 million mebe umuhungu none numuhebuka yaje ugasubiza mukunda izo 5 million zije zizo mu rukundo ngene urukundo none urazi ko ari Imana yagusezeraniye mukunda ho ya arankunda cyangwa urabizi ko ari Imana yagusezeraniye navyo nzi umuzwana abana n'ibigura namwirukako Marisi uva ngo rwanda mwirutse kesi izo ni imvugo vugisha ukorera kuzi 5 million kweri 5 million ziziriye rimwe shaho n'ubukene nifitiye maze ukwezi kwa satara dimi wewe ucimutoka oya sino je no uvuga ati ndamuhevye kwe amanza nkayajya heze mugana noza ndamuha hama aheze no bakubwiye umuhebe umva Burundu mutanuka oya ntiyavuze kumuheba burundu yavuze kumuheba ntiyashize ko burundu ashobora kucamo bashobora kuba gusa uvuze ngo burundu no sali no kwa none umuramutsa nyene bisanzwe nk'umugeni mani hari abantu dukunda nabi wewe apana wewe yatora je ngize kugwara kubera umutsipe naye ndi kwishura reka nagutera iyo nkuru ndi kwishura Gitega hari ukuntu umutsipe ndamwandikiye yagara nanje rero kuko uwo munsi je ndamwandikiye ntasubize basi ndamwandikiye bite anyishure ni sawa urumva mugaba bahungu baragayana burya atanyishuye isakoshi urabona njana kwishure barampekeretse ikiko barantamika nari bise umukozi rero twari dufise umukozi yitwa Goreti yarantwenga ndagwara abantu hara ku bitari songa ngenda kwifuza narijanye barabura ingwara nimwe nagiye kare n'umuntu w'umubanyi yaraje kundaba kubera urukundo ndaremba hamwe mu kwicara ngira urabona kwifatikiza nyene kurya ukagira kubera urukundo je mugabo ukaza wumva abantu bambwira ngo rega abana biki gihe ngo ni adolescence ngo nimuragira gukunda none uwo muntu nogwara ngo sindagira gukunda urwo rukundo nice ndaruzana canke vyarizana ni Imana iruza none wowe umbwira gute ngo ntiharagira ko nkunda urumva umwana w'imyaka 5 ntakunda urukundo okay umuntu agwaye urukundo okay nkawe wigeze kugwara urukundo hagira ibimenyetso vyo kugwara urukundo bimeze gute bimeze gute ibimenyetso vyo kugwara urukundo kugira no umuntu ari karatura umutima urababara mu mutima ukagumurira yamye urumva rero umwicara bageze kujya nisha umubiri wose nari mbabara nari numva mbabara umubiri wose uwo bawita umubabara yo mari umviriza rero ndabatera uze guhora n'umuntu agwaye urukundo ndabona dutera iyo nkuru rero gusa ubu kugwego mani ngeze gurukundo ndumva ubu ndanabigiye kesi abahungu baragoye kesi ndakubwira rega na Jenofa je nzokora ibishoboka byose kugira nzomutesha umutwe
atambrotse nzomwandikira Ingene utumessage bateretse tuwo twari mwebwe nimwe mutuma babaheba none gute mwe mushobora gukunda umuntu ndakubwiye jewe umuhungu rero reka nakubwiye okay kesi nkawe utushobora gukunda umuntu nk'ukumva umenga guhevye wonagwa mani bivana n'ibintu agukorera wagukoreye ibiki oyaye icubahiro mani umviriza abahungu b'ikigihe baragoye kugira uronke umuhungu agukunda aguha care umuhungu akwitaho weke yo keneye nizihe okay nkeneye respect okay hama icyizere nkeneye umuhungu tubwire keya tubwizo keya ariyo ke nujya muntu basi bizogera ku rwego yaho umuntu mu gatondo ngo bagiye ukaza atakwanzikiye uhangayika urukundo rw'amasaha menshi uhangayika muguma muvugana umwanya wose ya urashisha apana ngo rurambira mu bantu badakundana no ku bantu badakunda gukunda kwaje erega sheri wawe urife uko umukumbuza ukamukumbuza donc ukareka kumwandikira kama kumbura ka message kawe none umwandike mu gitondo saa sita ejo buke wewe wumva ivyo binari biki mugabo je harageze igihe hatanyandikiye gusa umva hari ibintu vyambagoreje ugenda gutera inkuru urugo uzobamwe rubona kare kandi umugabo azogutwara mubona kare je ndashobora gufata decision nkavuga je ubu renda muhevye ico gitesha mutwe kunesha umutwe nkanamutuka mwiyumviye cyangwa ubonye ifoto ye se ya kabiri hewe umengo ni ibintu binkubita umubiri wose kumengo nakoze amakosa naraje ndakubwira byari nabwiye abagenzi banje ati mwe ngomba ati yari karambaza ngo wamushiri wa muracari kumwe ndamwiye ati ngomba ndamurungikire audio bunyene ndamwinginga nikuremo ubwoba bwose wumva ingena nyishura turaza gutwenga wowe ni uza kubona ko dukundana cyane tudakundana ndamwandika message agote katubwira aya nori ndagukarondera ngenda mbwira ati chérie undubona ko ndagukunda ibintu nk'ivyo nye twarome okay urukundo nshaka kubaza kesi niyo mpamvu sigaye nabaye umusazi muri ino minsi n'ivyo nkora bisigaye bitagenda neza nshaka kubaza kesi nibiki umuhungu agukora ukabona ko agukunda aranyitaho ko kwitaho gute mano nuri umuhungu narukundo ugira nuri umuhungu byose ndakundana kese umuhungu ubuno musa kwitaho nagukunda ico ndakikubwira renda kukibwijije ukuri nk'umuntu yakoze ubushakashatsi ujya mungu azokwitaho umusavye akantu chérie shaka kakacaguha ujya zoba afise nawe abazi ko hari ibindi nawe uzomuha niyo mpamvu akora utwo tubura sibi ngagukunde quelque chose qui ne va pas quelque chose none umuntu wobwira sheri birata akaca kugurira amatelefone akacagura oyaha ndiko ndaguha akarorero kukwitaho ingenda guhe example no none kukwitaho nje mvuga reka ndakubwira kukwitaho no kukwa erega mu bisanzwe urukundo bibiri yivuga yuko umwanya nico cambere umwanya ya niko kwitaho nje ndiko ndavuga kandi je yo nkunze umuhungu birangora ariko ndamusaba ikintu gusa ujye nakunda uramugora na birashobora gushika ugakundana n'umuntu udahunda birashobora gushika wamubonye ufite ushaka kandi wabonye kasha wabonye wagwa biba byagenze gute kugira uko n'umuntu udashaka iparaza kugute erega hari abahungu biyemera akaza gutereta akoresheje amafaranga nawe rero amaze kubona kukwereka yuko donc afite amafaranga ucumenye ingene nawe mugabo je navyo nkora mugabo ivyo ndabivuze ko ndabizi none kesi microphone uri kurayikoresha akubagira ngo nawe uri go cyane ubona ingene bafati Chendi stare baratse we no wana ni sti mbeko mutambaza ko mutambajije hano nayiguri ni wambiswe nande tayo ngo na Keni Keni wahe Keni ndamuvuta wasafi nyambise fashe eko okay we wagira utubwire ibintu umuntu agukora ukabona ko agukunda byanyabyo oya pare yuwanje sindi kari pare y'abandi kuri wewe James Mushe Ndese nduwande se ngivugira okay Mushe baramunda ndamukunda koko ku buryo okay azinduka
oya singobwa no ngubo tusanga mfise nk'abantu benshi nk'umwe akabazi karundi ko ndavuga abakobwa kandi mufise ikibazo cyo gukunda abahungu benshi mukwiye gupunguza je nkunda no je sinkunda abahungu benshi je mfise urabona kuri eka umwe nkunda azoguma ko ubuzima bwanje bwose ngaha yo no mukura ko twosha twicara bijya ubuhungu buza ngo buje gukunda akakitangura gwa amategeko ngo muri telefone ngo iryo zina ngo futa ngo iyo ngo nosha ndavuga ati ukabuzi rero kuje gukontrola ibintu muri telefone yiwanje uramuzi wewe ni papa ni mama ndamukura kuri eka cugenda rero nimba ari byo bikuza unkunze ishuguri kunze rikundana n'amahwa yacu urumva umutipa gukunze agukundana n'umushere wa telefone ukaraba mugabo nta burenganzira ufise bwo kumbwira izina rimwe riri muri telefone cyubaho ko nyene ni gitigiri cy'abahungu banga udashobora kurenza mu gukundana mana nzofa ndavye imbere y'Imana umwe zishobora kurenza n'umwe ko cyo bitwe ngo wewe umenga ntibiba uko nabivuze umenga nazivyo yiko aravuga none nubizi wewe kesi ni nkuru basi turiko turavuga urabizi usanzwe ngira inkuru z'abakesi vugisha ukuri mumenera gace ego wewe baza ko Jisi ya rero gihitsanye ngaha Jisi ndabizi ko ryavuye ku zina ry'umugabo subira uvuga ati fito rero nce fito riva muri inde oya nush muri Jiribe ibona ariko ryandikwaga we yari cyo twinyoha oya nta muntu uje twakundana yitwa Jiribe urazi ko abantu ndababwiye izina nitwa bibagora witwa nta nuri prononcer neza Grace urumva abantu bibaza ngo nitwa Makurata mbega amazina yo ruguru ni gute oya pana Jisia we okay sia urumva wewe wagize kuri Jiribe ucabongira ko Jisia wo Jiribe rise muguye nawe muri ko muramponda amareka guponda imari ngo Jimmy oya na bya Jimmy ni Juma usanga ari Juma yo okay Jisia we nakaye kantu wigeze gukora utazopfa wibagiye mu bwana bwawe nubwo kuba wagakoreye nko mu ishure muri famille muya akantu nye wakoze nyene akantu nakoze jewe urabona igihe cya coronavirus twege je naragwaye coronavirus inzu yose rero tantina mukuzana injya tuyaterera ku gitanda nkuko mengo imbwa urumva nanje numvise ati rero indwi imwe ibikize corona batuzanira ivyamwa karonga kaca ashira umva yaza gatereka ku gitanda rero mukaca mujya isahani waramanuka ukoza cyangwa ukavyuka ukiyogereza ukacuza ugatereka hana gomba yarurire n'ikiko ciwawe akaca ashirako ukaca uwongera ugatora nanje rero uwo munsi nye ndavuga ati 5 jours zaheze nari nkumbuye gukina basket kubera ku Igitega nibuzi hano hambere ngira babikunda Igitega barakunda gukina basket rero twari dufite imisi tugenda navuga ati ndabikumbuye candi batantine yagiye muri ville ngenda gukina basket hewe yahatswe ku nsafya karutse aho wowe urakomeye neza mu mutwe ka Grace wowe urashobora kuba ugwaye ninde yakubwiye ko wakitse ku buryo ushobora kuva ukagenda icyamba bagere nta numwe nigeze mbwira ko maze imisi ngwaye corona narafashe ibaro turaherezanya n'abanzi kujya nyene ndababwira hajya duhejeje gukina ati je rero murabizi je ngwaye corona baguhaye inkoni oya ngo yamanireka ngo blague ti aha nagafuka munwa singaka sinagashize mu mufuko yes nawe manenje ikintu nazopfa nibaga mu buzima bwaje nuko nigeze kugwa muri ville kugwa muri ville kugwa yo gute yatsita yaragwa hagere ariko ville ibimwe abantu wari wambaye gute ni nambaye ikanzu yaraduze mbana oya ni yaduze yari imbara gusa nyene naguye ntubitsinda urazi kubura ingufu zo kuvyuka ngo wicare nagumye ndyamye bari nubaje kumagorotse uragwa neza wo bitsinda ewe ndagwa ntubitsinda kandi kantu hazofa nibagiye je urumva ndi kwishe nari mfise ibisusu abanyeshuri banyandikiye natana isakoshi yuzuye niga kwishe ry'abakobwa gusa natana isakoshi yuzuye ibipapuro banyandikiye banyiyama ngo kuntu nambuka birabaderanje we ndakwereka ifoto na foto wabonye na post nze ndiko ndabaza ngo umuntu azikigi urabona ujya mu foto nari ifise naye nambaye nyene ibintu vya noir urabonye ujya mu foto nari ifise wagiye ubu hari ubona wagiye ubuzima bwarahindutse sha hari Igitega nakubwiye kubita ibiraya kubita ubugari bw'ibigori ibiharage bicanze n'irengarenga byose yarage n'ibitoki ariko ubu ibiharage sinjya
umuceri wowo n'ibiraya je ngi inyama n'ubugari indagara n'ubugari ivyo nivyo ushobora kurya ibirenza aho n'urusaku imiceri sindayikunda ubu ibintu nyivyo turangize kiganiro nakundi wajya kibanda okay tuzobandanya ikindi gihe ndabashimira turagushimiye nawe kesi ndagushimiye arashavuye burya reka arashonje kesi urashonje mani mperuka kurya cyo sasa yo reka ndaguha amazi umwe ubu bukoze yo guys ndabashimire mwibuke gusonda subscribe ku bantu batarayikora kudukurikirana ku mbuga zacu nka Facebook Instagram TikTok hose ni Wagos TV ushaka ikiganiro cyangwa hari icyo uterera urashobora cameraman nazi hano mu mubona urashobora kutwandika kuri izo mbuga zose cameraman baba bafise amakosa menshi bishobora gutuma batigaragaza ndabashimire urashobora kunyandikira nanjye kuri page yanjye Facebook cyangwa TikTok ni Daniel Official ciao ciao